Ndasubiye kubaramutsa mwe banywanyi mukurikira imboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV. Ni imboneshakure imwe rudende dushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho tugiye kubashikiriza amakuru ahambaye cane arabana na politike, kunyunyurana no gucengana biriko birabera mu butegetsi, aho Perezida Evariste Ndayishimiye ariko arakora impinduka, ariko bikaboneka ko izo mpinduka ariko arakora ataco zizamarira abarundi, kuko ari gukora impinduka akazana abantu babi cane kandi baranzwe n'akahise kabi cane. Ariyo mpamvu abarundi nta mpinduka na zikeya biteze ku biriko birakorwa na Perezida Evariste Ndayishimiye, ahubwo bakaba bari kwikeka ko Perezida Evariste Ndayishimiye yaba ariko arakorana na ka karwi kashatse kumutembagaza ku butegetsi, ariko hakaba umwumvikano hagati ya Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse n'ako karwi kakagira ibyo kamusaba, harimwo no gushira mu mabanga abantu babo, kuko abari gushirwa mu mabanga akomeye cane yo kuba abashikiranganji biboneka neza ko begereye ako karwi kariko karategura kudeta, kandi bikaboneka ko nyine ari abantu bahoze bagendera mu iragi ry'umuhisi Petero Nkurunziza. Akaba ariyo Perezida Evariste Ndayishimiye nyine ari gushira mu myanya ihambaye yo kuba abashikiranganji, ibyerekana neza ko Perezida Evariste Ndayishimiye yabonye ko aho kugira ngo atembagazwe ku butegetsi yapfuma akemera ibyo abari mu iragi ry'umuhisi Petero Nkurunziza bariko baramusaba, aho impinduka ariko arakora zose ziza zerekeye nyine bavuga ko bari mu iragi ry'umuhisi Petero Nkurunziza. Ariyo mpamvu abarundi batari bake babajwe nuko Perezida Evariste Ndayishimiye agiye kuba igikoresho c'abavuga ko bari mu iragi ry'umuhisi Petero Nkurunziza, aho bagiye kujya bafata ingingo Perezida Evariste Ndayishimiye nawe akazishira mu bikorwa, kuko yaramaze kubona ko nyine bamurusha ingufu. Tugiye kubashikiriza amakuru ahambaye cane arabana n'impinduka ziriko zirakorwa, ndetse n'abariko baraza mu mabanga mashasha, ndetse bari gukurwamo, ndetse n'ico byaba bihuriyeho n'ico turiko turababwira cy'uko Perezida Evariste Ndayishimiye yaba ariko arazana abantu bavuga ko bari mu iragi ry'umuhisi Petero Nkurunziza, akaba aribo aha bibanza bikomeye, kubera ko nyine yabisabwe na ka karwi kariko karashaka kumutembagaza ku butegetsi, karongowe n'umunyamabanga mukuru w'umugambi uri ku butegetsi Reveriyano Ndikuriyo. Kakaba ari akarwi gahambaye cane kandi gafise ingufu zikomeye cane, kiyita ko kagendera mu iragi ry'umuhisi Petero Nkurunziza, mu gihe abarundi batari bake bazi amagorwa batewe n'umuhisi Petero Nkurunziza, aho benshi ubu bari hanze y'igihugu batemerewe no gukandagira ku butaka bw'u Burundi, abandi bakaba baraciriwe iminyororo yo guherayo kandi atacaha na kimwe bigeze bakora. Akaba ariyo mpamvu nyine babona ko ibyo Perezida Evariste Ndayishimiye ariko arakora ngaha mu gihugu c'u Burundi ari amabara, ari ibintu bibi cane. Byose twabateguriye, tugiye kubashikiriza mu idonido ry'amakuru. Wipfuza kuzajya abo mu hambere bashirwa n'inkuru n'ibiganiro bene nk'ibi, ico usabwa nta kindi, niba utaravyonda kuri sabone vyondaho, kugira ngo ko rishizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Ezesheri Nibigira, umushikiranganji wa nyuma wa Nkurunziza, yaraye abogojwe. Ezesheri Nibigira niwe mushikiranganji wa nyuma yari muri leta ya Perezida Nkurunziza, yari akiri muri leta ya Perezida Ndayishimiye. Aho ashikiye ku butegetsi, Evariste Ndayishimiye yari yagumije muri leta Generali Bunyoni n'abandi bashikiranganji batanu ba leta ya Nkurunziza. Muri Nyakanga 2022 Bunyoni yarakuwe rimwe n'abashikiranganji batatu ba Nkurunziza, mu gihe ubundi umwe Gaspari Banyankimbona yari yayivuyemwo imbere yaho. Ezesheri Nibigira niwe wenyine yari asigaye muri ayo mabanga, avuga ko nyine n'ubundi yari ari muri ayo mabanga ku ntwaro y'umuhisi Petero Nkurunziza. Ezesheri Nibigira afatwa nk'umwe mu ntagondwa za CNDD-FDD. Mu myaka ya mbere y'ubutegetsi bwa Nkurunziza, Ezesheri Nibigira yararongoye imbonerakure, aranazikoresha mu guhiga abafeneri n'ayandi mabi menshi atandukanye zakoze muri iyo myaka. Ni umwe mu bategetsi babitse amabanga menshi ku mabi yakozwe n'ubutegetsi bwa Nkurunziza. Kuva muri 2018 gushika muri 2020, Ezesheri Nibigira yari umushikiranganji w'imigenderanire y'u Burundi n'amakungu. Kuva muri Mukakaro 2020 yari umushikiranganji ajejwe umuryango wa EAC, urwaruka, inkino n'imico kama. Ezesheri Nibigira asubiriwe na Ambasaderi Gervais Vasi ubayeho yahora aserukira u Burundi muri Tanzania. Muri ayo mabanga yahoramwo ubayeho ntaco yafashije abarundi muri Tanzania. Tanzania ni kimwe mu bihugu abarundi bagiriramwo ingorane cane atacamira. Baratukwa, barafungwa ku busa, baramburwa utwabo, ariko ambasaderi abayeho ntaco byari bimubwiye. Kumbure yakora cane ibijanye n'imigenderanire y'amareta kurusha ibijanye n'ubuzima bw'abarundi.
Gervais Abayeho yahoze ari icegera c'umuvugizi wa Perezida Nkurunziza Ezechiel Nibigira akuwe mu gihe yari yaraye ahawe n'umushikiranganji wa mbere amanota 100% ku mushikiranganji yaranguye ivyari biteganijwe byose. Ibyo byose nyine bikaza byerekana systeme iriko irarongora igihugu c'u Burundi, bikerekana neza ko Perezida Evariste Ndayishimiye amaze kunushwa ingufu naho ariko arahenda abarundi ko ari gukora impinduka, ariko biraboneka neza ko atampinduka na nkeya ariko arakora ngaha mu gihugu c'u Burundi. Umushikiranganji Deo Rusengwamihigo yaraye abogojwe. Deo Rusengwamihigo ashobora kuba ari we yari umukurambere mu bahora bagize leta y'u Burundi. Ni nawe wenyine yari yaragize kuba umushikiranganji mu mareta y'imbere y'ubutegetsi bwa CNDD-FDD. Niwe wenyine yari yitwa ko atari muri CNDD-FDD, yitwa ko ava mu mugambwe PRP, ariko ari mu barongoye imigambwe yashigikiye ikiringo ca gatatu ca Nkurunziza, yongera arashigikira Evariste Ndayishimiye mu matora ya 2020. Co kimwe na Santos Niragira. Deo Rusengwamihigo yari amaze umwaka umwe gusa muri leta nk'umushikiranganji ajejwe akazi n'abakozi ba leta. Deo Rusengwamihigo yamenyekanye muri Ndamukiza 2023 aho yerekana ko hariho abakozi ba leta batari bake bahembwa batabaho, abandi bagahemberwa abantu benshi cane. Atari co biragoye kuronka ico abarundi bazomwibukirako nk'umushikiranganji. Deo Rusengwamihigo asubiriwe na Venuste Muyabaga. Uyu nawe yitwa ko ari uwo mu mashirahamwe aharanira agateka k'azina muntu. Ni umwe mu barongoye umurwi w'amashirahamwe yegukira CNDD-FDD ajejwe kwiyamiriza ivyegeranyo bitandukanye ku Burundi, gutuka abaharanira agateka k'azina muntu, kwemeza ibinyoma byose vya leta y'u Burundi n'abanywanyi ba CNDD-FDD batambara umutamana kugira bakoreshwe mu bibanza bigenewe abaharanira agateka k'azina muntu. Venuste Muyabaga yari asanzwe yaragenwe na Perezida Ndayishimiye mu murwi ukurikirana amasoko ya leta. Venuste ni umwe mu bahora batunganya imyiyerekano y'urutavanako ku butegetsi bwa Nkurunziza mu ntumbero yo gutuka abahinga ba ONU, ibinyamakuru vy'i Buraya, kwiyamiriza ubumwe bwa Buraya n'u Rwanda. Kenshi ni nawe yahinduka umuvugizi w'ayo mashirahamwe. Muri 2019 yarongoye imyiyerekano nk'iyo mu Kirundo, ari no mu bamamaje ibwirizwa shingiro rya 2018. Venuste Muyabaga azwi nk'uvuga ijambo arabye ibyo abakuru bashaka kumva. Ntiyovugira impahazwa ziba ziriho ngaha mu gihugu c'u Burundi, ahubwo avuga ibyo leta ibishaka kumva, nk'uko nyine byagiye bimuranga mu myaka yiwe yabaye mu butegetsi bw'u Burundi. Uko Perezida Ndayishimiye ahinduye leta, aratora umwe muri abo barongoye imigambwe n'amashirahamwe biri mu kwaha kwa CNDD-FDD, akamudodesha gatoya kugeza asubiriye guhindura leta. Wabatanguriye yari Deogratias Nsanganiyumwami, yakuwe muri Nyakanga 2022. Hanyuma hinjiye Deo Rusengwamihigo yaraye abogojwe. Ubu harinjiye Venuste Muyabaga kugeza kuri leta ikurikira. N'abashikiranganji ata jambo rinini baba bafise muri leta, barabadodesha akanya gato bakaca basezera, hakaza ukurikira nyine kuko baba bemereye kugira ngo nabo bagumye gushigikira amabi ariko arakorwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, bitwaje ko baharanira agateka k'azina muntu, kandi mu by'ukuri ata agateka k'azina muntu na gato baharanira. Ariko impinduka zaraye zikozwe na Perezida Evariste Ndayishimiye, uraboneka neza ko ataco ziza kumarira abarundi, kuko abashikiranganji bidogerwa n'abarundi batari bake nka bose bagumye mu mabanga. Ibyababaje abarundi batari bake bakabona ko impinduka ziriko zirakorwa na Perezida Evariste Ndayishimiye ataho zishobora gushikana igihugu, ahubwo ko ariko arakora ibyo ariko arabwirwa na kakarwi nyine gashaka kumutembagaza ku butegetsi, kuko kamubwiye ko natemera ibyo bariko baramusaba byanze bikunze batazamutembagaza ku butegetsi. Nawe akabona kugira ngo ahebe aya mabanga ahambaye kurongora igihugu c'u Burundi yapfuma akabumvira. Ariyo mpamvu nyine muriko murabona ibintu biriko biragenda gutya, aho mubona ko abari kwinjira muri leta bashasha ari bamwe nyine bahoze begereye cyane muhisi Petero Nkurunziza, kandi akaba ari bamwe nyine baje kubandanya iraryi ry'umuhisi Petero Nkurunziza, barongowe n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi Reveriyani Ndikuriyo. Abashikiranganji bane bidogerwa cane ariko baraye bagumijwe muri leta.
Uwabaza abarundi abashikiranganji biteze ko bakurwa nta nkeka ko amazina y'aba bane ataburamwo. Domine Banyankimbona umushikiranganji w'ubutungane yibutsa benshi akarenganyo kari mu bushikiranganji ajejwe. Imanza zubakiye ku biturire indiri z'abapfunzwe ntibacirwe imanza abaguma bapfunzwe kandi barahejeje umunyororo indiri z'abapfungiwe ivyiyumviro byabo. Domine Banyankimbona atwibutsa iminsi yose ko amajambo meza ya Perezida Ndayishimiye atandukanye n'ingiro. Akarenganyo niko kiganje mu Burundi mu gihe umukuru w'igihugu asemerera buri munsi nk'umushaka guhindura ibintu ariko bikaboneka neza ko atacu na kimwe aba ashaka guhindura ahubwo aba ariko arahenda abarundi, ariko abarundi baramaze kumutahura ko amajambo Perezida Evariste Ndayishimiye ashikiriza ataho abahuriye n'ingiro. Ubutungane bwohinduka gute bukirongowe n'umwamikazi w'akarenganyo, aho benshi babona ko Domine Banyankimbona ari we ashigikira amabi akorwa mu butungane kandi akaba aza mu bambere barya ibiturire kuko nta n'ikintu kimwe akora kugira ngo arwanye ibyo biturire, mu gihe Perezida Evariste Ndayishimiye ahora yidoga ko ubutungane bwapfuye ngaha mu gihugu cy'u Burundi, akavuga ko agiye no kugira ico agiye guhindura ariko abarundi bagategereza bagaheba. Ibyo byose nyine bikaza byereka abarundi ko nta cizere bafite Perezida Evariste Ndayishimiye kuko n'ibyo yagiye ababwira byose agiye guhindura byose kugira ngo bihinduke ahubwo byagiye byiyongera, aho abarundi nyine batahuye ko Perezida Evariste Ndayishimiye amajambo aremesha aba ariko aravuga ari amajambo yo guhenda abanyagihugu kugira ngo nananirwa gukora ico yatorewe azavuge ko yananijwe nk'uko nyine akunda kuvuga ko atabamufasha, ariko benshi bakabona ko ibyo atakabaye urwitwazo kuko we yari akwiye gufata ingingo rugabo zishobora gukiza igihugu, ariko we ahitamo gufata ingingo zoreka igihugu, aho afata abantu bagiye barangwa n'amabi atandukanye akabazeza amabanga akomeye cyane, ariho benshi nyine baba babonera ko nta mpinduka na nkeya zigera ziba mu gihugu mu gihe igihugu kikirongowe n'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD. Martin Niteretse ni umushikiranganji benshi bafata ko ahurunduka mu byo avuga, agatangaza ingingo atabanje kuraba ko zihuye n'amategeko. Umugambi wo gufuta abashingantahe, kwagiriza abaharanira agateka kazina muntu ko batanga amafaranga mu mirwi iterabwoba, bikarangira ubutungane bubejeje kwadukana ko abana batazwi base batazosubira kwandikwa mu makomine n'ayo ba nyina bakora igishoboka cyose ko batazongera kwandikwa, ahubwo ko bazajya bakubitwa bibungenze kubangamira umugambwe seneri n'ibindi byinshi. Akaba aribyo nyine biranga Martin Niteretse, umushikiranganji waje afise imbaraga zidasanzwe, yerekana igikenye gikomeye cyane, ariko akagaragara ko avuga amajambo atitondeye kandi ko amajambo avuga ataho abahuriye n'amategeko agenga Uburundi. Mu mwaka umwe gusa amaze mu mabanga, Martin Niteretse womengo amaze imyaka yose y'ubutegetsi bwa CNDD-FDD mu kwambara amabi yose yaranze abashikiranganji b'intwaro yo hagati mu gihugu. Impinduka Evariste Ndayishimiye abwira abarundi biragoye kuyibona afise abashikiranganji nka Martin Niteretse, umushikiranganji atoba ibintu nka byose ngaha mu gihugu cy'u Burundi, aho afata ingingo ariko bikaboneka ko izo ngingo ari ingingo zerekana ko mu Burundi atamahoro ahari, kandi akaba ari ingingo zibabaje cyane. Birababaje kubona umushikiranganji ategeka ababyeyi ndetse n'abarundi ko bazajya bahora bakubita umwana wibungenze kugeza aho avuze wamuteye inda. Birababaje kubona umushikiranganji nka Martin Niteretse avuga ko atamwana azongera kwandikwa atazwi. Ibyo byose bikaba biboneka neza ko ari ukurengera amategeko kandi ko atabwenge na buce aba yashizemo, ahubwo nyine we aba yishinze kuvuga ibyo yiyumviriye byose akagira ngo niwe atekerereza abarundi bose. Ibrahim Uwizeye yibutsa abarundi ibyo babuze mu buzima bwabo bwa minsi yose: igihugu kitagira amazi n'amatara, igitoro kubura no kuzimba ubuzima buzimbye. Ibrahim Uwizeye atwibutsa ko dufise ubutare bukomeye ariko ataco buduha, ko bama babuturirimbira ariko tugaguma turi igihugu ca nyuma mu iterambere. Birababaje cane kubona Burundi bufise ubutare bushimishije ariko kigahora ari igihugu ca nyuma mu bijanye n'ubutunzi. Mu ndwi iheze umukuru w'inama nkenguzamateka yari yahanuye Ibrahim Uwizeye gutanga imihoho, ariko nk'uko twari twabivuze Ibrahim Uwizeye abitse amabanga akomeye y'umuryango wa Perezida Ndayishimiye, biragoye ko akomwakomwa.
none ya mpinduka iri hehe mu gihe Perezida Evariste Ndayishimiye akifise abashikiranganji nk'abo muri leta? François Habyarimana yidogerwa n'igice kinini cane c'abakozi ba leta. Abo nabo barazwi ko ari abigisha. Agashahara gato mu buzima bubandanya kuzimba, amashuri yagizwe ikirindiro c'imbonerakure n'umugambwe, abigisha batagira ijambo, akarenganyo mu mashuri. François Habyarimana yidogerwa n'abarenganijwe mu bibazo biherutse byo guha akazi abigisha bashasha. François Habyarimana yidogerwa n'abanyeshuri ba kaminuza baronka akaburuse kabo bigoranye. Imyidogo n'umurengera mu gisata ajejwe. Ni intambamyi mu rugendo rw'iterambere ry'u Burundi mu gihe agaciro k'amashuri kaguma gakoroka kubera ko nyine ata gaciro abajejwe ico gisata bakigaha. Bano bane batwibutsa ko ibiharuro by'umukuru w'igihugu mu guhindura abashikiranganji bitandukanye n'ibibazo by'abanyagihugu, aho Perezida Evariste Ndayishimiye ajya guhindura abashikiranganji ata bibazo by'abanyagihugu yigeze arebaho, ahubwo nyine we yakoze ibyo ashaka cyangwa se ategetswe, kuko biraboneka ko Perezida Evariste Ndayishimiye ibi bintu yakoze byo guhindura leta ariko akazanamwo abantu benshi bigaragara ko bari begereye umuhisi Petero Nkurunziza, ari ibintu nyine yaba yarategetswe na ka karwi kariko karashaka kumutembagaza ku butegetsi, akabona ko aramutse atabyemeye nyine ashobora guhura n'ingaruka zikomeye cyane, kandi akabona ko bishobora kumubayana ibintu bibi cyane. Umushikiranganji Santos Niragire yaraye abogojwe. Profeseri Santos Niragire ni umwe mu bashikiranganji bari bamaze umwanya muto cyane muri leta. Yari yagenwe muri Nyakanga 2022 asubiriye Deo Guillaume Rurema. Santos Niragire yari umwe mu bashikiranganji bavuga make cyane, yari ajejwe igisata c'uburimyi. Perezida Ndayishimiye avuga ko ari co ashira imbere y'ibindi byose mu ntwaro yiwe. Santos Niragire akuwe inyuma y'akamaramaza kabaye mu itangwa ry'akazi muri Esabo, aho izina ryiwe rivugwa mu bo baba barakoze amakosa bagaha akazi ababo bidaciye mu mategeko. Mu ndwi iheze Santos Niragire yari mu nama nkenguzamateka, aho umukuru w'urwo rwego Emmanuel Sinzohagera yavuze amajambo akomeye akarira abashikiranganji Santos Niragire na Ibrahim Uwizeye. Santos Niragire asubiriwe na Prosperi Dodiko yari umunyamabanga mu ishirahamwe mu bushikiranganji bw'ibidukikije, uburimyi n'ubworozi. Ni ukuvuga ko Santos Niragire asubiriwe n'uwo yahora atwara. Iyo bigenze gutyo haba habaye kimwe mu bintu bibiri: ko uwugiye aba yabyisabiye agasiga atanze uwahora amufasha ngo amusubirire, canke ko uwugiye yahora aregwa n'uwo arega uwo akoresha ku bategetsi bo hejuru. Muri icyo gihe umushikiranganji aba ahanwe, ariko umukuru w'igihugu agafata ko politike ubushikiranganji bwari buriko ihuye n'ibyo ashaka. Biragoye kubona ico abarundi bahora bavuga nyine, kuko umushikiranganji Santos Niragire ntaco yakoze kigaragara. Prosperi Dodiko nta byinshi tumuziko muri politike, ariko nawe nyine arashobora kuza ataho atandukaniye n'abandi, kuko biraboneka ko impinduka Perezida Evariste Ndayishimiye yakoze ari impinduka zidafise aho zigeza igihugu ndetse n'aho zigeza Uburundi, kuko biraboneka ko ari ibintu yakoze abitumwe, kuko nta byinshi twavuga kuri aba bashikiranganji bahinduwe, kuko bose biraboneka neza ko abenshi bari mu iragi ry'umuhisi Petero Nkurunziza, akaba nyine aribo bazanywe muri leta kugira ngo bagumye gukomeza iyo systeme, mu gihe Perezida Evariste Ndayishimiye yaba yarabyemereye nyine abo bavuga ko bari mu iragi ry'umuhisi Petero Nkurunziza, yanga ko bahava bamutembagaza ku butegetsi. Ni byinshi tuba turiko turabatohoreza kuri Mboneshakure imwe rudende, dushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Icyo usabwa nta kindi, niba utarabyonda kuri sabone byondaho, kugira ngo koreshezeho amakuru n'ibiganiro ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije.